We Rora. Akiri no shati ishire ko udusinye twaho nshira ibifungo. Haruhande yo kuba ari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, Bucumi Zabulon asanzwe akora n'umwuga wo gushona impuzu kugira ngo ntiyame yiteze gutungwa n'umushahara wonyene. Ni muri yo ntumbero yaciye atanguza uruganda rushona impuzu, ubwo nabwo akaba yagwise za style. Naritabiye akamo kanyene icubahiro mukuru w'igihugu, aha kangurira ugwaruka kugira ngo rugire ico rukoze, kwiteza imbere, rutanga akazi, ruronke ivyo rufungura hamwe n'ico rushira ku mufuko. Rero hamwe n'ivyo, iruhande y'ivyo yo kuba umwigisha, sanzwe ndi umu-entrepreneur, nashinze atelier de couture moderne, aho nkora impuzu zitandukanye. Muti none impuzu zisonerwa mu ruganda kwa Zabulon ziri mu migwi yihe? Impuzu dukora hano ziratandukanye. Hariho impuzu dukora z'amashirahamwe abakeneye nko kwambara uniforme, abo turabakorera kandi turamaze gushika ku rugero rushimishije kubera yuko inyuma yo gushigikirwa na payeje twarashoboye gutsindira amasoko amwamwe nk'isoko ya BCB hamwe n'izindi zitandukanye. Hanyuma hariho n'izindi mpuzu dukora sur mesure, aho abakiriya baza bagahitamo igitambara hanyuma tukabashonera impuzu bashaka. Akabijya ko muri za style ngo nuko bakoresha imashini zabigenewe. Izo mashini rero haba harimo boutonnière, ari imashini ishobora gutobora intoboro igifungo gicamo. Iyo rero bidakozwe n'imashini ikomeye canke yabigenewe uca usanga hanyarutse gusambuka. Urumva uguze ishati hagasambuka ishati biheze. Ariko imashini dukoresha ni imashini zituma hadasambuka kandi hakanaramba. Hanyuma ikindi naco turakoresha izindi mashini zituma ibintu binyaruka, nk'imashini za double couture nkuko mazibonye. Ni imashini ishobora gukora hano gacishamo rimwe ikabehejeye gushona igashirako imishono ibiri iri parallel, kandi iyo mishono ikaboneka neza kujya kw'izindi shati dusanzwe tubona ziva hanze. Mu bisanzwe muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abatayeri ni benshi kandi barakora ibintu vyiza. Gusa jewe nahisemo gukora ibintu badasanzwe bakora, nahisemo gukora amashati. Ayo mashati rero nkora na mashati ushobora kwambara muri costume, nkazikora ziri sur mesure, uyambaye ikamukwira. Ari ukeneye igitambara runaka araza akagihitamo hanyuma nkamukorera impuzu imukwiye. Nko n'umukiriya wacu namukoreye ishati, ubu nyene yaraciye aza kuyitora. Murabona ko iyo namukoreye imukwiye neza. Mu by'ukuri je nkivyumva ko hano bakora impuzu, nabifashe nk'ikinyoma kuko sinibaza ko bishoboka, ariko gushikisha hano umwanya ndabonye ko bishoboka koko kandi bimeze neza. Ndashimye cyane ubundi nari naje nko gutestinga kugira ngo ndebe, ariko nsanze bimeze neza. Ubu ndabona ko n'abagenzi banje nzobazana ku bwinshi, ubu sinzosubira kujya mu isoko kugurisha atahandi. Hano ndabona ko bakora neza. Kugira ngo ibikorerwa muri za style bigende neza, ngo vyabaye ngombwa ko atanguje urwo ruganda abanza kwigisha abakozi bazomufasha kubikora neza. Gitangura narazanye amamashini ndayakuye mu Bushinwa, amaze gushika ndarondera abatayeri bashobora kumfasha gukora ivyo nshaka, ariko ntibakoze ivyo nashaka neza, na cyane kubijanye na finition, ukuntu ishati bihagaze neza, nimba ari ukuboko kukaba ari ukuboko ariko rikabiteye neza. Muri ico gihe ntivyanyoroheye, naciye ndondera abandi batayeri kumbura nshobora kwigisha. Rero abo mwabonye nabamfasha, nabo naforomye bamaze kubimenya kandi babikora neza. Amashati dukora hanini ni ivyiyumviro vy'iwacu, turiyumvira tuti twokora ishati isuku yo bisa gute, yo bimeze gute, sirikere taye, nivyo tuyumvira. Ego turiyumvira ubwoko bw'ishati twokora, hanyuma tugakata igitambara, hanyuma tukayiteranya. Nubwo biruko intambamye ngo ntizibuze muri za style, kuko ibitambara shonamwe amashati ngo bitaboneka mu ihinguriro Afri Textile, bigatuma aja kubigura mu mahanga, aho naho akaba akoresha amafaranga mva makungu asanzwe agoye kuboneka. Turafise intambamye zitandukanye muri uwo mwuga wo gukora amashati. Duhereye nko ku mamashini dukoresha ntakwiye kandi igihe ari makeya bisobana ko n'abakozi nkoresha baca bari bakeya kandi na production ikiba ntoya. Ariko ndashima leta y'u Burundi bicishije mu mugambi wayo payeje yarashoboye kumfata mu mugongo
irampa financement. Iyo financement rero niyo niteguramo kuguramo imashini zitari nkeya zizotuma nkora ibintu vyinshi kandi ngahana akazi abatayeri bandi batari bakeya biyongera kuri aba basanzwe bahari. Rero ikindi naco ibitambara ntabwo biboneka. Ibitambara nkoramo impuzu nagiye kubibaza muri Afri Textile barambwira bati uzotuzanira echantillo. Mu echantillo nabashiriye harimo echantillo nk'utu tunutu echantillo c'impuzu nakuye mu Bushinwa, hariho n'izindi kumbure zirahandi, ariko naragiye bambwiye ko atazo bashobora gukora. Ni intambamye rero kugira ndonke ibitambara, kubera ko ibitambara nca ndabituma mu Bushinwa. Ndabitumye mu Bushinwa ntaronse amafaranga y'agaciro amadevize, no kuvuga ngo nca nsanga bizimvye, ugasanga ni intambamye ikomeye cyane. Rero iyo ni intambamye imwe. Ikindi naco nukubura uburyo bukwiye cyane, ariko ndashima ubuhari kuko nibwo ngiye gukoresha kandi azi ko bizogenda neza. Icifuzo ca Bucumi Zabulon yatanguje za style ngo nuko muri kazoza abarundi muri rusangi bo kwambara impuzu nka zose zikorewe mu Burundi. Novuga ko nta industrie vestimentaire ihari. Impuzu zose twambara ni impuzu ziba zivuye hanze. Imipira, amashati, impuzu z'abana n'izindi impuzu zitandukanye zose ziva hanze. Mu ndoto rero mfise nuko izo mpuzu nyinshi abarundi bo kwambara zoba zikorewe ngaha. Amurumva ko hacaba impuzu zitandukanye, amashati, imipira, amakanzu, amajipo, amapantalon n'izindi impuzu, eka n'amasengere bishobotse tukayakora. Rero imbono yanje muri kazoza nuko hano mu gihugu hariho uruganda rukomeye rukora impuzu zitandukanye, ndetse n'amashira hamwe yambara uniforme hagukoresha impuzu hanze bakaza babikoresha ngaha. Kandi nkifuza gukoresha abakozi benshi, uko nogwiza imashini niko nogwiza n'abakozi, uko nogwiza abakiriya niko nogwiza n'abakozi. Hanyuma ikindi naco nuko abarundi barakunda ivyo nkora kabisa, barabishima, uretse ko rimwe na rimwe bavuga ko bizimvye, ariko ndabatahura kubera yuko ibitambara nanje mba ndabiguze bizimvye, ariko nizera ko vuba ibintu bigiye koroha, impuzu zije ku giciro cyo hasi kandi kizimbutse. Abifuza rero kugura amashati atandukanye kugira ngo bashobore kumufata mu mugongo ngo barahawe ikaze muri za style. Abakeneye kundondera kugira ngo banshorere bananteze n'imbere bashobora kunsanga gaha nyene mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa, zone Gihosha, quartier Taba, aha kujyaro Janti niko tuhita, ni kujyaro Janti, ni kwikaburimbi nyene hashitse ucubona ka etage kahari, uravye hejuru abanaho pancarte ya societe yacu ni za style company. Hanyuma barashobora no kundondera kuri telefone 68 amajana 344 amajana 665. Yego. Hanyuma numva nezerewe cyane kubona televiziyo Mashariki TV yashitse hano ikangendera ikaraba ivyo nkora kandi kamfasha no kumenyekanisha ivyo ndiko ndakora. Ntabwo ndi umwe mu gihugu, hariho n'urundi rwaruka ruriko rurakora ibintu bitandukanye. Nizera ko uko mungiriye ariko muzogirira n'abandi.